Mupfumu twakoranye South Africa twahuye kubera ko nari ingwaye ngiye kwivuza iwe ankorera umuti ambwira ko bandoze cyangwa ibindi bintu nabyo byari byo kumuza n'amakaburi kuko namaze amasaha kumva za South Africa nabaye mwisi ivya isi yo kugendana n'abadaimoni isi yo kwemera isi y'umwiza mu gihe nari muri yose nico gituma jewe namambwira abantu je Imana irakunze kubona witwa Chimamanda Moses kuri Facebook arakunze kukuvuga ko bitari biki abandanye canka bihagarike cyangwa umuwo muvuga kiki uwamutumye afite cyo kwivayanga mwisi y'ivyaha mwisi itandukanye muri cyo gihe nagendera mu busambanyi butagira izina ubusambanyi butagira izina ubwo busambanyi nagendeyemo sino buharura nagendeye mu busambanyi bwinshi nahindura abakobwa nahindura ibi muri cyo gihe nagendeye no mu bapfumu nakoranye n'abapfumu batandukanye umupfumu wa mbere twakoranye n'umuntu navuga nabasubiramo ngo bavuga ariko berisonge baravuga mu ndimi ica gatatu napinga bavugishwa navuga abantu bazangango Imana yababwiye iyo Mana yananiwe gushika ngaye kagarukira kwizero yatinye gute niyo shika ngaye uva ko nari umuntu apinga bitwa bakizwa ariko Imana igukenera gufatira ushakiye igihe kimwe rero nari namenyekanye mu ndirimbo ya I wanna live with you I wanna stay with you namenyekanye mu ndirimbo ya leo sogama jana kesho sogama leo mambo yanabadilika misira saa ariko ningana naje kumenyekana cyane kandi mu ndirimbo nakoze na Farias dem kazababisha ikawa so menyekana kandi kuri Amida ndagukunda binungumiru hande nakoze na Dr. Cloud Yes, akusaje kitabu Miguel Ambese intisha mbere ya intisha kabiri katuze Prophet Joshua Megalini yavugiye nene tumenye Prophet Joshua Ningimana Didier yavukiye ngayi Bujumbura mu Buyenzi n'abavyeyi baba aho bapangizwa kuko umupangayi avukira papa we na mama we bapangiye hama mu myaka 2 cangurira mu Kamenge abavyeyi bimukiye niyo nakuriye no natanguriye amashuri ya primaire mba mu Kamenge muri Twinyoni niga mu Ngagara quartier 3 hama gihe c'amagume twari mu Kamenge nyene turahunga nk'abandi tuza mu Buyenzi niga kuri Jumuiya hama dusubira kandi mu Kamenge kuko niho famille zari ziri burira hiyo hama kandi amagume arashobora ko amagume yagenda ahindura ibihe cyane kwitwebwe twakuriye mu Kamenge twita ibihe vyama ari ibihe twita ivyama soro ibihe twita ivyama blende n'ibihe twita ivyama mortier bivana n'ibihe twabayemo twabisubiramo cyo gituma twanga intambara kuko twarayibayemo hama mu nyuma garuka mu Buyenzi nganye nubona nicaye naco gituma nafashe no biro iringa kuri Tokyo kuko hajya hepfo mu Buyenzi ndahabona niyo mama wanje yapfiriye niyo papa wanje yapfiriye aho niho mbere natanguriye n'ibintu by'umuziki umuntu yitwa Sogu J Tishio aka Obama umuziki nawutanguye kera igihe ba CMD bakora Mariam CMD akoresha bijya vya ma competition muri instrumental hama mu nyuma haza Menya Media Studio aho nakoze I wanna live with you n'izindi ndirimbo zitandukanye namenyekanye mu ndirimbo ya I wanna live with you I wanna stay with you namenyekanye mu ndirimbo ya leo sogama jana kesho sogama leo mambo yanabadilika misira saa ariko ningana naje kumenyekana cyane kandi mu ndirimbo nakoze na Farias dem kazababisha ikawa so menyekana kandi kuri Amida ndagukunda binungumiru hande nakoze na Dr. Cloud rwari urugendo rurerure ariko muri urwo rugendo rw'indirimbo harabayeho ubuzima bwo kwivayanga mwisi y'ivyaha mwisi itandukanye muri cyo gihe nagendera mu busambanyi butagira izina ubwo busambanyi nagendeyemo sino buharura nagendeye mu busambanyi bwinshi nahindura abakobwa nahindura ibi muri cyo gihe nagendeye no mu bapfumu nakoranye n'abapfumu batandukanye umupfumu wa mbere twakoranye n'umuntu akoresha amajini we yamuje icyo bita amajini icyo nungutse kwari kumenyekana n'ivyo ariko ubusambanyi gace bwinshi niwe yankoreye ikintu bita ngando ndibaza cari igicupa umufumo wa gatatu twakoranye n'umufumo akorana n'abapfuye kuko niwe yamaye icupa ryari mu magufa y'abantu umupfumo twakoranye South Africa twahuye kubera ko nari ingwaye ngiye kwivuza iwe ankorera umuti ambwira ko bandoze cyangwa ibindi bintu nabyo byari byo kumuza n'amakaburi kuko namaze amasaha kumva za South Africa nabaye mwisi y'ivya isi yo kugendana n'abadaimoni isi yo kwemera isi y'umwiza mu gihe nari muri yose nico gituma jewe namambwira abantu je Imana ni yankijije yaranzuye kuko nari umupfu mu buzima muri Kristo ico gihe cyo kumfuma rufite imyaka ingara zibuka kandondere kuko ncanibukira imyaka navutse mu 1983 natangiye kuja mu bapfumu muri 2005
no avant komeza amashure 2003 2004 natanguye kandi nabivuyemo 2012 maze gukizwa. Ninde yagutwaye ninde yaguhanuye gutwara ku mupfumu hari kugira ngo washaka umupfumu agufasha iki? Umupfumu wa mbere nagiye ko mu bisanzwe nigiye banyivye ibintu munzu niba ba invitation umupfumu arama ibintu biragaruka nibigeze bigaruka. Umupfumu wa kabiri namugiye ko je nyenda murondera kuko nabona ndiko ndakora indirimbo simbona iterambere cyane ibaza yuko ayakano bonkorera kugira ngo ntere imbere ariko maze gutera intambwe namanemeza abantu ikintu kimwe kuko kuri tukwitukuri shitana ashoboye kuguha na gauche akakwaka na droite kandi gihe cyose aguhaye naguhaye aragutijije kuko naca afise cyaguhaye nicazo wundi bisigura ngo hari ivyo abantu bavuga ko byabaye iterambere ariko wari umuruho kuko uko naduga niko naruha ukuruka kwanje kwabaye umunsi nakiri agakiza igihe nakiri Yesu sinakiri ifaranga ngujyo nakiri ico gihe nagenda mu vyisi kuko ndazwi ko nyiri musani nagiye South Africa gukora ama spectacle ndazwi ko nakurikirana n'abantu batandukanye bo baviti vyiza ariko je ndazo umuro nari mfise umunsi nakiri Kristo ahubwo vyasa nibitakaye ariko ncangira amahoro ubu ibi mfise ubu ni ibintu bitanguranye n'urugendo maze imyaka 3 4 5 nduha muri Kristo. Yesu nawe aragucisha mu gisirikare ciwe cyangwa akagukura mu bujinga kugeza atangura kugwezagira no kubwo mugisha wiwe. Ico gihe vuga ati reka nje ku mupfumu ndabe ko ndiko ndakora kano kazi ko kuririmba nta ndiko ndaje nta bandi baririmbye mwari kumwe mwajanye canke mwakorana. Ico kintu cyambere nazo kwigira nkora kuko inahe ni yanyeneyo nizera ko bazokizwa bazoze gushinga inahe barahari ni normal saba aririmbye gusa ni abantu benshi bagenda ku bapfumu abagore bone bagenda ku bapfumu kugira ngo bafate abagabo babo kuko bapfumu twabonye byinshi iyo abantu bavuze ngo baririmbye umengo nakagwikana kandi bo nyine bagenda ku bapfumu imigwi y'amupira y'amaguru yoyo nibazi kwijayo so iyo tuvuze gutyo umengo bace bavuga ko abasani bonye ni wajayo umuntu wese ari mwisi agafise solution yagomba kwirondera atari ajaye barajayo nikora kunyine umengo bace bavuga abasani ni wajayo hano benshi barajayo ko abantu uri kana baja ku bapfumu no hanura yuko baruhira ubusa hanura yuko baruhira ubusa kubera iki mu bisanzwe ku bapfumu bagufasha iki iyo umuntu agiye afise ikibazo peut-être cyatewe ni daimoni kanaka niba mukuramo daimoni bamuha daimoni nini inanize ijya daimoni ico gituma nibuka ko mu bapfumu twakorana bashobora gufasha umuntu bamukemo daimoni bamuha daimoni nini ujya umuntu rero ahagiye bagakena nibo bavyura ijya daimoni ujya umuntu acacika igikoresho cyabo ico gituma umuntu wese agiye bigorana kwa vayo ni gute atavayo nuko bamuha gasolution ako gasolution bakamuhaye mu kumuha mu badaimoni kuko umupfumu akuze ashobora kugira abadaimoni biwe ashoboye kugira abadaimoni biwe so avuga ngo injira rero ikagendana n'uwo muntu umunsi azokena azohamagara kijya nyene ujye umuntu acagira ingorane ruta banda bibwira abantu bose bajayo bazobona ko bavuyeyo bagira gahengwe bagasubirayo baremvye kuko ujya mupfumu nibavukana ujye mupfumu ntamukunda ico gituma Imana igukorera nk'Imana kuko Imana n'umuvyeyi niwe muremyi ndazi neza ko muri umwanya baza gushavura ko bana bapfumu barangurikirana kugira ngo abantu bantuka bose babaturutse mu ishengero abandi n'abana bapfumu ndabamara amazi ndatuma bataronka isoko ko segera abantu ataco ndabasavye je manura abantu yuko bongira mu Mana nk'umuntu yagiyeyo nk'umuntu azibiriyo ndagwanuye uje mu Mana ugenda naho ubishaka turi mu gihugu aho umuntu wese akora icyo yumvira gukora amategeko aremera umuntu gukora ivyo akora afite umidegembyo yo kubikora ariko kubw'inyungu yiwe uravuze ko hari abantu bagutuka kandi uvuga ati peut-être baba barungitswe n'amadaimoni atari bake bakoresha imbuga ngurukana amenyera akunze kubona witwa Chimamanda Moses kuri Facebook arakunze kukuvuga ko bitari biki abandanye canka bihagarike canka uwo muvuga kiki uwamutumye afite icyo yamutumye nimba hari no mubuza gute nta mutumye Yesu yabaye kwisi bamwita umwami w'amaraya ni gute je no hangayishwa n'ibivugo uwo muntu uvuga natangiye kumwumva Jesse ngurikirana critique sinzi ko ari defu kujya nawe ndaba ariko natangiye kumwumva ari umupastor ambira ngo urabo uyu muntu yakasaka video ndavuga ni normal icete cyose ufatiye hagati ushobora kwibaza ko umuntu yavuze ibitari byo ndavuga rekana n'ivyo mu nyuma kandi undaraza ngo raba umuntu akuvuga buri munsi ndavuga ngire gute none mu nyuma hagera aho mvuga okereka basimbaza Imana ko ndi umuntu w'Imana Imana uyu n'umuntu ki nukuri narabivuze igihe kimwe ndavuga ari abantu baduhagurukira ugasanga na shetani ntabazi kuko ari abanyavyifuzo burya mu batuvuga turi muri monde ya social media ubatuvuga ndakurikirana n'abantu 135,000 sivyo niyo followers ari abantu batuvuga kugira ngo bakurikirana abantu benshi bo n'umugwambe ari abantu batuvuga kubera ko batazi ivyo barimo ari abantu batuvuga kubera ko basuniswe na shetani simvuze yuko asuniswe na shetani kuko siwe wenyene hariyo n'abapastori hariyo n'ababanyi hariyo n'abantu bavuga hajya uyu Joshua ni secretary wa shetani ugiyeyo na kazi kawe rero bavuga n'ibintu wenza ndavyumvise ngo ari intebe abantu baticarako ibintu byinshi ivyo ndabigire kwiki sinogira ico ndabivuga ko kiretse ko je nsenga Mana nzigamira mu kuri kugira ngo ikinyoma batura nikigira inkomezi
kuko barashobora kuvuga amajambo menshi agatera umuntu ariko nkamagaguma nikorerako kuko igikuru ni jewe kumenya icyo Imana yangize nivyo nabwiye abantu mu gitondo ndabwira nti turi umunyu w'isi turi umuco w'isi suko abisi batubangamira je na muntu w'isi ambangamira ni twebwe tubabangamira bagira replique kuko umuco ahushitse umwiza urahunga sinifata rero nka victime y'abantu barambangamira nifata nka Victorie ndababangamira rero bagerageza kungwanya kuko ndumunyu w'isi ndumuco w'isi nimba ndumuco ninjiye mu mwiza nabangamiye umwiza rero utegeza kurondera ukuntu undi mwiza utombona nkava ntuma bava mu mwiza niko ndabifata urubatse ufise abana bangahe ufise umudamu n'abana batatu umudamu umwe n'abana batatu abana babiri b'abakobwa n'umwana umwe w'umuhungu n'abandi ndindira Imana ikazoba amanzo bakira urifuza ko mu bana bawe hari uzo gukurikirana bazowe umukozi w'Imana ndavyifuza cyane ndanabikeneye cyane ndarashaka bose yuko boba abakozi b'Imana ariko muri ye cadre ndakeneye yuko niba babashikiranganje bakunda Imana bakorera Imana niba babaganza bakorera Imana niba aba business bakorera Imana kuko naje gutahura yuko gukorera Imana bitari limite ku bantu gusa abakanaka kuko uyu mwanya umbaza bino bibazo uri kurakorera Imana gukorera Imana kuragutse nifuza ko bose mu buzima bwabo bazomenya Imana bubaha Imana bakorera Imana ndabaforma bakiri bato kuririmba ndabaforma bakiri bato gusenga kuko nifuza ko igihe kimwe bavugishwa nkanje kuko ndazi uko Imana ivugisha abayirondera bakura basenga izo baganiriza urumwe muri bake bahevye navuga ngo izi ndirimbo twita zisi watubwiye nivyo waciyemwo urabivamwo abenshi yo bavuyemwo navuga ngo mwizo ndirimbo bitani zisi baje kuri indirimbo mpazamana ariko wewe Imana uvuga ko yanagutije intambwe gushika kuri prophet nta bandi bantu jenzi mengo abavuyemwo benshi bashavuga ati turarinje gospel naho bashobora ngo turakijijwe ngo hinira indirimbo zisi mwawe no munsi no murongozi w'ishengero we vyaje gute ofete vyaje gute cyambo cyawe nakijijwe ngifise indirimbo nakijije mfise album ya video nakoreye South Africa numva yuko no bandanya nkizwa ngabandanya nkora show bere maze gukizwa nagiye no gukora show Kenya gato tabana uri ku munsi ukizwa ndawibuka cyane nakijijwe gute byari bigoranye cyasubira ku kibazo cya mbere kanyishira cyo kuko kiri très important je narapinga abaporoti umuntu wese umuporoti nabonye ko ari umuntu adasubwenge sasa cyo gituma nahura bampinga icya kabiri abantu bavuga indimi ni wano ba mbere navuga ko ari abafariseri narabasubiramo mu rupango ngavuga ngo bavuga Rigobert Song muramuka mukinyi umupira Rigobert Song zero navuga nabasubiramo ngo bavuga Rigobert Song baravuga mu ndimi icya gatatu napinga bavugishwa navuga abantu bazanganga Imana yababwiye iyo Mana yananiwe gushika ngaye kagarukira kwizero yatinye gute niyo shika ngaye uva ko nari umuntu apinga bitwa bakizwa ariko Imana igukenera gufatira ushakiye igihe kimwe rero narifise album narifise umuntu tuzinanye yitwa Kianza y'abakongo Kianza nigeze kuja gukora spectacle Bukavu maze gukora album kubera ko nabonye tara yiwe yukuntu akora indirimbo icya kabiri yukuntu akorana na radio na television ndavuga reka ntwari indirimbo zitatu zimenyekane mu television ya Bukavu kugira ngo ninamenyekana nzo kore concert ariko Kianza asanzwe akijijwe rero nshitsi we sanga madamu yo yagiye Goma madamu yitwa Bora acambira ko madamu yagiye reka tugende turare twese kuri rya cumba ca Afia Studio kugira ngo ngukorere indirimbo mwijoro kuko amatara Bukavu haragenda cyane mu uwo munsi rero wa mbere wa kabiri niho narose indoto muri iyo ndoto mbona umuntu ariko arambira ngo ujya mupfumu kazi mukorana yarakuboshe niyo yafashe inyenyeri yawe cyambona igicapo cy'akantu kameze nk'impene kabohewe ahantu cyanda mwishura uwo muntu mu ndoto ndabizi none ko nagiye kumurondera ko ibintu yategerezwa kunyunguka ko nawe nyene hamaca mbona muri iyo ndoto magaze kuri podium mbona magazani n'utube batubiri hamacaza umuco izo mbeba ziratakara ndayisigura iyo ndoto ko uyu muntu atakaza ishusho y'Imana ashobe kugira indi shusho iyo izo mbeba zitakaye umva ndi hagati yazo nanje narimwe muzindi iyo mbeba zitakaye camuna ndiko ndabwira umuntu n'uwo muntu ndamwibuka yari yambaye akantu kakofero guca karamcere ndamugira ngo Imana ihinduye umuntu na numwe musubiza hasi candikangura cyanavuga indoto y'igiporotivuye ngo ni jewe nyene cyandasohoka kugira petit besoin ngarutse ni jewe nashikiye ku mavi kurira kwihana nafisa ka iPhone 3 naandikamo Mungu nisamee kuanzia leo niko wako shetani nakukata Yesu nisaidie navuze Yesu mfasha kuko nakuriye muri Katolika naje n'umuntu wandika cyabashira narashize kuri muri agenda nanditse muri agenda hama mu gitondo bukeye ndabwira ndarondera umuntu ngaho nyene ndamubwira je nakijijwe aransengera hama mu nyuma niho naciye nza ngayi Bujumbura naba mu Kibenga sinarizi ishengero rya Plein Evangile kandi ryari hafi nibuka ko fise umubofre
pastor ndamubwira ndakeneye ko tuvugana je na kijijwe ari ibintu ngo tuvugana acinyishura uko bafise inama sinari kuja uwo mwanya ndavuga n'Imana yanyanse ku mugoroba mbaza Petite Sœur na shengero riri hafi ambwira ngaho hepfo ari ishengero kuwa mbere hari mu kwezi kw'icenda le 21 nakiriye Kristo muri 2012 hama kuwa mbere mu gitondo canzindukira kw'ishengero rero mbona umuntu ari imbere ko aravuga ubutumwa nicarira inyuma uwo muntu ndamwibuka yari mu shengero umuntu yansanze hafi ku muryango witwa Diacre Guillaume umunsi mu pastor akorera Igitega ndamubwira nje nakijijwe ngomba kubona n'umu pastor mukuru kugira ngo amfashe kuko mfise icupa muhira ririmo amagufa y'abantu n'ibintu ngomba yuko babiturira acanjana kwa Apotre Muzee wa Plein Evangile birangora cyane kumuvuga izina kuko umuntu yandeze cyo vyumva hama sanga mama Apotre aransengera nawe je nambya je nasenze ngomba ko bamfasha guturira iki gicupa acama uwo Diacre Guillaume n'umukobwa ubu n'umudamu yitwa Yvonne cha turajana muhira bafata iryo cupa baragenda barariturira canci ku muntu ngaho mwishengero niyo nuko na rero warumbajije ngo kubera iki Imana yacingira uko sinaririmbye je Imana yangiriye ubuntu utangiriye ubuntu nari gusohoka mu ndirimbo ngakora indirimbo nta numwe yari kubona igitangaza kuvuga ngo ariko arakora ivyo yarasanzwe azi sizi ko vyumva niye pare ababikora Imana ishigwe hejuru ishwe kuri ekipera umuntu kubera donc ko dozi va comment kavuga donc izinkorera ariko je icogi yari kunde ekipera ngaririmba munsi bari kuvuga yarasanzwe azi kurapa hebana no bararapa muri gospel igitangaza rero gikuru cabaye yuko Imana yacitangura kunsunika kuyivuga nagenda kuvuga ubutumwa mabarabara navuga ubutumwa nyabaki je muranyibuka nije wese ugujetisha abantu nije narimba Hamida mumve rero sivyo gusa nagenda nibi muizere Yesu abantu bagakizwa Imana itangura kunjana ku mashure niyo nabandanyirije amashuri abanyeshure ubwa mbere ibuka kuririmika ngiye haje batandatu usubiyeyo haje barenga 500 buzura sane gutya abanyeshure rero batangura kubwira abapastori babo mugikorana cy'abajene tumira umujene twa yoze twa suguje niyo nahuye n'abapasiteri shitseyo Imana rero nyagora ku ngoma numva ko muri cyo gihe Imana tegezwa kunyigisha biriya mu buryo buri accelerate mu ijoro rero je narota nkabona umumarayika soma nga n'ibintu bigoye gusigura ubu soma iki gitabo cyose nirigwa mu nzu gutya Bible yose cyo kumana ngiye gusoma vuze Bible ndayivuga ngo kumengo iri mu mutwe soma nga nangura kubona rero izo ntumwa wumva kuri jewe intumwa c'est pas l'histoire ba Elia ba Elisa niko nagize experience n'ingoga bini biragoye gusigura kwisi kuko ko cyari kibazo hama nanguye kugenda rero Imana ngavuga ijambo umuntu wajambo kwameze gutya Imana itangura kwishingira naye niyo nabimbere ndiko ndavuga ubutumwa aba demon naco bamaze bakaca batangura kugwa uratubangamiye turi tuje gukorana nawe narinzi ngomezi aho ziri si jewe ni izina Yesu navuga cyane Yesu bakaca bagwa bakadawa bakabohoka abantu bagakira bitangura kuba binini babonye abantu bakize mu Rumonge dukore kuri stade umva bitangiye gusohoka uko niko byaje biduga biba binini ivyishengero vraiment nivyo ari kunca mu mutwe ko nabona ko binaruhisha kandi biraruhisha simo kubesha biraruhisha ariko Imana yo ifise umugambi irawushikako vyishengero vyaje gute vyajigena ko bananyanze muri bikorane hakizwa abantu badafise aho basengera hangura gukorera muri vile muco bita ministère ewekebeke ministry inyuma ya berbe twatangiye turabana nka 200 bacika amajana 8 abantu batubwira ngo muri ko muraderanja ngaho cyo tuva ngaho tuja hariya rero hageze kuwa Mungu uje mugwe bajya abantu bakirije mabarabara baza aho ngiye mu gikorane umunsi umwe rero nafisi gikorane je ndibaza je gusengera he cyanibaza nimba je ndiko ndibaza aho za gusengera bajya abantu niyo rero naki numva kutangura ivyo ari yambwiye ava ko na aviance vraiment navuga amashengero ni menshi abapastori ni benshi naki na mpamvu yo kongereza reka bakizwe bagende ariko Imana ifise ivyigomba na aviance plus de 2 à 3 ans hama rero nce ndababwira ngomba gutangura amakoraniro yo kwa Mungu abayishaka bazi mubonye turi kumwe twatangwa ishengero mu Ngagara turabana 200 muyipanze amahera yava amahera yo gupana imwe muyipanze yashengero mu kuja muri ville gutangura muri ville twari ya 200,000 par mois nari mfise iPhone 4S ndayigurisha 400,000 candi hasal ndishe sale avance Imana irikunda abantu baje gukorana naravuga ni bande bashaka ko turiha bacaba umugwi w'abantu bari hasal mu nyuma ntiyakwira kuko nibatanga yakwira umuntu umwe yankurikirana no muvuga n'izina yitwa Shani ankurikirana mvuga ubutuma ku marezo sociaux arambaza ngo yo nabonye mukoranira ahantu ndavuga turakorana ngo je Imana yongirira ubuntu iyo desa ngazora ndahiriya niyo yari ya desa so Imana ikora ibintu biteye ubwoba tuvuye ngaho tugenda hajya Kigobe twari ya 75,000 par rencontre byagarira umuhungu wanje yitwa Astor
twejeje kilt hinjiye 20000 yaca yongereza yabuze cha tuva hajya tuja muri quartier 7 muri quartier 7 umbiye ko tora abantu 200 kubera iki kuko ari umubanyi yigeze kuza ngo muri tunu 200 mukaturenza induru mutuveko je ndacishika ko narizi bizokurikira mu gihe kigufi abantu bicara kugeza kwibarabara kuko hari vyiza abantu barizana bo murazi ko abantu baza ivyo byo ku bantu baza birazwe abantu bavibura yabaza gusengera mushengera hundi kuko bakurikira iki bakurikira ivyo babonye mbega je ndabizi nanje birantangaza mu bandi nanje nari kubanza umuntu nka Joshua nari kumukurikira kugira ngo mbone ivyo binakoresha ivyo ari ya hari umuntu ariko akwegana hino kiganiro mugayipfuza ku munsi w'Imana canke najyama rwanje bagati mu ndwi yifuza ko yifuza kumenya aho ukorera imirimo yivuga butumwa mu gusengera ni hehe ubaha ama address ariko kandi bazo kuce tunagira ko mukurangiza watubwiye business stariki usanzwe ukora mbega nk'umuntu hari umuntu abaraka turavuga ati nifuza kwatishikiriza indege ndakeneye kugura izisandali baza ko woco bigira kwa vyose urakoze cyane burya iyo utari kumbaza sizi ko maze no kubibona kuri rezo sosio nibagira kuvuga ishengero nsengeramo nibagira kuvuga idini kuko nizera yuko ndi ijwi kugira ngo ngarure ivyizigiro kuko niyo message mfise Imana ambwiye ngo genda ugarure ivyizigiro mu mpfuvyi riko shobe kuzirera kuko wakuze w'impfuvyi ivyizigiro mu batawe ko shobe kubatora ivyizigiro mu banyavyaha kuko wari umunyavyaha kubaruca narakubwize umugororotse ivyizigiro ku bantu batazi ejo habo yuko shobe kubashikana heza ivyizigiro kwishengero jibaza ko ubushobozi butariho ndaguhaye ubushobozi Imana irankoresha ivyo nitwenda kubisubiramo intahe zirahari zifise na preuve alors kenshi usanga rero nabishengera ariko ko ari vyiza niviza kubivuga navyo nyene ubu dukoranira mu Kinama quartier Ngozi bisigura iki uje mwibabara rya Centre Jeune Kamenge niho Kinama itanguriye donc ni hagati ya Kamenge Kinama na Cibitoke uvuye mu Kamenge kuri 13 umanukira ugomba gutangura Kinama gusa ucwashika ishengero ringaho gitwa Sabato Church dukorana kwa Mungu kuva saa 3 amakirte itegezwa guhera saa 6 canke saa 7 ariko bishikira gake kuko kesha abantu babohoka ugasanga bize saa 9 canke na masaha arenze dukorana kwa kabiri saa 11 abantu bavuye ku kazi muri program yo gusengera imitwaro n'abantu bagwaye no gusengera abantu mu ncamake kuwa kane kumugoroba saa 10:30 louange na adoration kuwa gatandatu abantu bari ku karago bariko barondera umwami wabo kugira ngo abatabare uko niko dukorana hama business zanje ziratandukanye ndumu conseiller muri business bisigura ngo ndashobora guhanura umuntu icakora kuko ndabimaze mu gihe cya kabiri biro iyi ubona iri nga kuri Tokyo ino biro kuri Tokyo si biro kwakira abakristo kwa ngo basenge ndabakira kwishengera kuko ariyo biro hano na hanu hanje wa organisation birazi naberesa mabilente ndira abantu ama minerval gasanga udutayi duto iyo mezagiwe gasanga umuntu afise inzara iyo ndosega ke tukagasangira ndafise ico bita programme yo kugarukira ku batishoboye bamabona amafoto ivyo nivyo bikorwa ngaha ibindi bikorwa ngaha ni office yanje personnel bien sûr aho usanga ariho mbika ivyo bipapuro naguza ka parcelle kugira ngo bandanye nkora izo business biro y'ivyindege iri hafi ya Regideso arabana na Regideso ajya mu rupango bazushira pancarte vuba yari muri Asiatique twayimuye kubera movement itarikirenga muri Asiatique iri ajya muri ville rero tudandaza ibirato hitwa kugira ngo menyize harabana agence yitwa Faciliteta Travel Agency kuko mfise societe yitwa FB1 Faciliteta Business so rero hama ivye muzu ni kujya kane mu Kamenge kwikaburimbo bazobona hano handitse Prophet of Jesus Foundation ni wariho imuzu z'abana n'amasandale ni mwanshorera muzamushigikiye ivuga butumwa si ivyo gusa umuntu agomba gukora mariage umuntu agomba yuko bamukorera live ya evenement kanaka umuntu agomba gukora ama Zoom meeting n'abantu bari mahanga murabizi ko iyo ndazikoze zisa neza burya mfise society bikora abagomba baraza tukavugana mariage bakazi bakorera n'ibindi barawe kazi hama umuntu anumuswe akurikanye kino kiganiro mugabo avuga ati ndakeneye kuzo ndabona izo ntahe live ku bantu bari hanze bica kuri TBA cyangwa Facebook murakoze cyane kunyumvira bica kuri Prophet of Jesus Joshua niyo page yanje ya Facebook aho hantu ndiyo buri munsi mu gitondo amakoraniro yacu yose acayo kireserezo zibayembi sino service zose nkora nigiye ndi hanze zicayo mandufashe cyane hama
YouTube ni Joshua Prophet of Jesus. Ibintu Imana dukoresha inaye inyigisho kuko kiretse ko nkoreshwa birazwi ko nigisha cyane. So umuntu akeneye kwiga igira haje. Yes, mukurangiza turashira ko mwaduhaye akanya ariko murafisa akantu mwobwira abariko baradukurikirana. Ni kamwe konyene umwami wanje yambwiye ngo ngende mu mahanga yose mpindura abantu kuba bigishwa biwe. Uwo mwami ni Yesu Kristo. Ndabahindura gute? Sindabashira ku mugongo. Ariko ijambo riravuga ngo Imana yakunze abari mwisi itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese nazopfe rubi. Bisagwa ko umwizera Yesu. Ijambo rikavuga kandi abamwakiriye bose nibo bizeye izina ryiwe yarabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana. Mu Baroma bakarangiza ngo umuntu wese azokwatura ko Yesu ari umwami akizeresha umutima ko Imana yamuze mu bapfuye abakijijwe. Gukizwa ni ijambo ry'ikigiriki cyitwa soteria. Iryo jambo mu gifaransa ni sali, mu cyongereza ni salvation. Risiguramo amajambo atanu, amajambo menshi harimo protection, sécurité, santé divine, délivrance totale na prospérité. Ndagutumiye rero uyu munsi ushoboye kwimatanya n'uwo mwami. Wimatanya nawe gute? Vuga aho nyene uri. Mwami Yesu ndakwakiriye ngwino mu buzima bwanje umbere umwami n'umukiza. Andika izina ryanje mu gitabo cy'ubugingo uri kure mu gitabo cy'amahonero. Kuva uyu munsi jewe kanaka nk'uko ndavuze jewe Joshua ndakijijwe mbaye wawe Yesu. Ngwino mwami unganze ungenze ukushaka. Amen. Weje gukora amajambo wakijijwe. Si ngombwa koza mu ishengero ndongoye. Ishengero ryose rivuga ko Yesu ari umwami riragaheza gigu. Rondera umupastori umubwire ngo je narakijije mu kiganiro cha Prophet of Jesus rero ndakeneye kuregwa kuko kwizera kuzana no kumva niwe bandanya wumva ibindi byinshi ukwizera kuzoba kwinshi ibikurikira. Ndakwifurije kuzoba umukozi w'Imana. Yesu aguheza gigu. Tubashimire. Ndabashimiye cyane.